mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania haravugwa imvura nyinshi iguye mu gihe izo mpunzi zikiba mu mahema. nko mwijoro ugasanga ikora dodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu wugamisha umwana gasanga ni hatari nyene, nabo hari nabo bavyuka bakugurura ukugama. Uwo numwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama mpuzamahanga yiga ku buringanire mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasivili 8 biciwe i Bokene mu ntara ya Beni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eugenia Mukankusi ageze muri studio. Eugenia, iyo nkuru iravuga iki? Iyo nkuru iravuga ko kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni. Ni naho abantu bari bagiye gukora inyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa iyo myigaragambyo nk'uko umunyamakuru abitangaza. Nyuma yo gutwika ibiro by'umujyi wa Beni byarangiritse igice kimwe, abantu amagana berekeje ku bigo by'ingabo za ONU mu nkengero z'uwo mujyi. Bari barakajwe nuko hadakorwa ibihagije ngo ibitero by'umutwe wa ADF cyangwa Force Démocratique Alliée bihagarare. Uwo mutwe w'abarwanyi niwo witiriwe ibitero byahitanye abantu amagana mu mwaka wa 2015. Umuvugizi w'ingabo za ONU yagize ati abigaragambyaga bamenye inkuta z'inyuma za bimwe mu bigo byacu. Ingo z'abakozi ba ONU zatewe zirasenywa. Colonel Mark Hazukai yahamije ko umujyi watewe mu ijoro ryose. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati umwanzi yinjiye muri quartier ya Bokene kandi yishe abasivili 8. Tugume muri Afrika. Indorerezi mpuzamahanga zavuze ko itora rya perezida ryabaye mu mahoro kandi nta muvundo mu gihugu cya Guinea Bissau. Eugenia Mukankusi ho byifashe gutanga muri Guinea Bissau. Itora rya perezida muri Guinea Bissau ryarabaye riba mu mahoro mu mutuzo nta muvundo, byavuzwe na Oldemiro Barua, n'umuvugizi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportuge. Amajwi yavuye mu itora rya perezida byitezwe ko azamenyekana kuri wa kane. Igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize. Perezida Jose Mario Vaz ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 niwe perezida umwe rukumbi kuva igihugu kibonye ubwigenge ubashije kugera kuri manda ye ya kabiri, ubashije kurangiza manda ye dakorewe kudeta cyangwa se ngo yicwe. Vaz amaze gutora mu murwa mukuru ejo ku cyumweru. Yavuze ko abanyagine Bissau bigenga kandi ko azubaha ibizava mu matora. Yagize ati nujuje inshingano zanjye zo kugarura amahoro n'ituze. Uwari uhagarariye rero waruhanganye na perezida Vaz muri iryo tora ni wahoze ari minisitiri w'intebe Domingos Simoe Pereira, umwe mu baminisitiri b'intebe 6 Vaz yirukanye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Pereira nawe yavuze ko azubaha amajwi azava mu itora. Yagize ati ari amatora arakomeye ku mibereho y'igihugu n'ibihe biri imbere. Muri Afrika y'Epfo ho Perezida Ramaphosa arahamagarira abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore. Ibi Eugenia Mukankusi arabiherahe. Nibyo koko Edi. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi kwa kane yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorwa ku bagore. Yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore. Yavuze ko urugomo rukorerwa abagore muri Afrika y'Epfo rushingiye ku mitekerereze y'abagabo rwatumye ifatwa nka kimwe mu bihugu abagore badatekanyemo ku isi. Ramaphosa yatangije gahunda y'umwaka y'iminsi 16 yo kurwanya urugomo rukorerwa abagore mu ntara ya Limpopo mu
majyaruguru y'igihugu. Aravuga ko urwo rugomo barurambiwe. Yabwiye abarukora ati nta mwanya mufite muri sosiyete yacu. Nk'uko imibare rero ibigaragaza, hicwa umuntu w'igitsina gore muri Afurika y'Epfo buri masaha 3. Buri munsi 137 makorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Perezida Ramaphosa yavuze ko abakora ibyo bikorwa bazahigwa bukware kandi ko miliyoni 108 z'amadolari zashyizwe ku ruhande ku gihe cy'amezi 6 mu mugambi w'ibihe bitunguranye. Ayo mafaranga azafasha mu bijyanye no kuvugurura ubutabera ku bahohotewe, ashyirwe mu bikorwa byo gukangurira abantu guhindura imyumvire n'imyitwarire ndetse no gushyiraho amahirwe mu by'ubukungu ku bagore bashobora guhohoterwa kurusha abandi. Eugenia Mukankusi, turagushimiye cyane kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku buringanire. Ni inama yitabiriwe n'abantu basaga 1000 barimo abakuru b'ibihugu, abayobozi mu nzego za leta, abashakashatsi n'abikora ku giti cyabo. Bayitangiza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Ethiopia bagaragaje ko iyo abagore bateye imbere n'igihugu muri rusange gitera imbere. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda. Ni inama irimwo abantu barenga 1000 barimwo abakuru b'ibihugu, abatandukanye b'abakuru b'ibihugu, abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi, ikigega c'iterambere FMI, abikorera utwabo, amashami yigenga n'abandi. Intumbero nyamukuru y'iyo nama Sommet Mondial sur le Genre no gukuraho inzitizi abagore bahura nazo cyane cyane mu gushinga amahinguriro canke amashirahamwe yo kwiteza imbere ndetse no gushira imitahe mu bisata by'abikorera utwabo. Aho inzitizi ya mbere no kubura imitahe, ingurane hamwe n'ingwati. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ivuga ko abo bataronka ingurane ari hafi ibice 70%. Iyo banki ivuga ko hakenewe imiliyaridi zirenga 3 z'amadolari ya Amerika kugira ngo imigambi y'abagore ifatwe mu mugongo. Iyo banki yemeye gufasha muri ico gisata. Mu kugurura iyi nama, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umugore ateye imbere atanumwe ahahombera. The fight for gender equality is really common sense. Igikorwa cyo kurwanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ni cyatwese. Abagore bateye imbere n'igihugu kirahungukira kandi nta numwe ahahombera. Iyo umugore ari mu buyobozi bimuha kwama yibaza ingene yoteza imbere ukungana kw'abagore n'abagabo ahakorera. Ntekereza ko byakabaye byarakozwe ku buryo abagore baronka amahirwe angana, abafasha kwinjira mu ishoramari n'ubucuruzi aho abagabo babifata nk'ibisanzwe. Nagira nshimire ibanki ya Afrika y'iterambere kuri ico gikorwa gikomeye yiyemeje cyo gufasha kugira ngo haboneke izo miliyaridi z'amadolari maze abagore benshi baronka ingurane muri Afrika. $1 billion credit gap for women-led enterprises in Africa. Umukuru w'igihugu ca Ethiopia Sahle-Work Zewde w'umukenyezi yunga mu bya Perezida Kagame k'umugore ari nkingi y'iterambere. Yamara we yongera koko abagore bakwiye kugaragaza ko bashoboye aho bari. In the cabinet we have also been able to see for the first time. Ati dufise ibice birenga 30% by'abagore bari muri leta iwacu, harimo n'umushikiranganje w'umutekano naje we perezida w'umugore. Ariko ivyo ntibikwiye kuko iyo abakwara kugena abagore gusa twobaye twarabikoze kuva kera, ariko no kwibaza ico umugore amari igihugu mu kibanza rimwo ni igikorwa twatanguye, ariko tubwirizwa kubandanya. Abakobwa biga amashuri meza baje mu bibanza bikomeye bahangane n'abagabo, duhindura ibintu aho turi. Abantu bashobora kukubwira ngo ya umukuru w'igihugu abwirizwa gukora uku na kuriya, ariko nk'umugore mpinduye gutwara ariko ngatwara neza kuko into bigerageza. Different in a different way, so why don't I try it?
u Rwanda rufatwa nk'akarorero mu guteza imbere abagore no kubashira mu bibanza vya politike bifata ingingo ku bice birenga 60% muri leta no mu nama nshingamateka. Soline Nyirahabimana umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda abona ko iyo ntambwe yavuye kure. Iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konti none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira, akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka, tuvuga ngo muri ya miyoborere myiza arayobosha. Turi muri civil society mu miryango itari ya leta. Yemeza ko hakiri imbogamizi kuri we abavyeyi bakwiye gutangura kurera abana babo bakiri bato bakabigisha uburinganire hagati y'ibitsina. Ni naho usanga bigira n'ingaruka rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina, nabyo ni yindi mbogamizi dufite. Iyi nama yiga ku ruhara rw'umugore ihuriranye n'isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagore n'abakobwa. Abitavye iyo nama babona ko abakora ayo mabi amategeko akwiye kubahana yihanukiriye kugira ngo ayo mabi atuzwe burundu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mutendeli mu gihugu cya Tanzania zibasiwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ni mu gihe nyinshi muri izo mpunzi zigituye mu mahema. Abana bakiri bato bari mu bagirwaho ingaruka n'iyo mvura ivanze n'imbeho nyinshi. Ni inkuru twakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovini mu burengerazuba bwa Tanzania. Umuyaga uravumbura rwose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyi nararinze kwinginga uwuza kusakarira yagurutse. Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu za bukuru, abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igeraho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Inzira ava ibiti bikavunika kubera umuyaga, nk'agahema kagatabuka, imbeho n'ifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene, abana imbeho ikabica. Ingaruka mbi zidushikira nka twebwe tukiri mu nzu z'amahema, nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa, ibisasu umuntu yaryamako biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira. Nk'ubu nyene n'agafu usanga kanyagiwe n'ibindi byose usanga vyanyagiwe. Nko mu ijoro ukaca usanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu wugamisha umwana, ugasanga ni hatari nyene. Nabo hari n'abo bavyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatavyumvise. Nyagirwa twomba ugasanga twononekaye wari watwogeje, ugasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza. Gasaba rero ko wama uroza gasabuni kagahuta guhera nawe ubona gateba no n'utujya tukaro. Nditegura nk'imviro mera nk'igabanutse yuko nogya uburyo bukwiye nkubaka inzu nko. Urabona nisakaye nyene umuntu arahara no mu ijoro agira n'ibintu byo kuma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva. Sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tumenye. Ishirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC inge rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro, ariko izo mpunzi zivuga yuko hakikiringo c'imyaka 2 zitararonswa amahema cibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse. Aha basaba iryo shirahamwe kubagarukirako. Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe. Nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ivyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye. Ishirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Ni bice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Mu mwaka uheze 2018 iryo shirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 1248. Muri umwaka wa 2019 rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gati 1,000 mu ntumbero yo kugabanya ico kibazo. Mu nkambi ya Mutendeli iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania. James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi.
kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Muri uku kwezi mu duce twa komine Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu Burundi hagabwe ibitero n'abantu bataramenyekana. Uburundi buvuga ko abagabye ibyo bitero baje baturuka mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rubyita ibihuha. Amakuru atangazwa avuga ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bahasize ubuzima. Abanyapolitike barimo Ambasaderi Isidore Mbayahaga, Shovino Mugwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha na Innocent Bano ukurikirana hafi politike y'u Burundi bagize icyo babivugaho mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Duhere kuri Ambasaderi Mbayahaga uvuga uko abona ibyo bitero n'ingaruka zabyo. Itariki 16 mw'ijoro rishira rya 17 itariki 11 mu kwezi kwa 11 2019 nivyo harabaye igitero mu ntara y'Ibitoke kizaranye mu Rwanda nk'uko mwavyumvise umubwizi wa gisirikare bishikiriza yuko abasirikare b'u Rwanda bateye igihugu. Ivyo rero byarabaye mugabo nk'uko mu bivuze mwabyakiriye gute ni ibintu bibabaje cyane kuko nibaza yuko muri kano karere u Rwanda murabona yuko rusa nuko umubano n'ayandi mahanga cyane cyane ibihugu bya karere turimo usa nuko utari kuragenda neza biriko biranga. Rero twebwe tumaze kubyumva, tumaze kumva yuko ari ingabo z'u Rwanda zoba zateye, babonye yuko mu bisanzwe ari ikintu kidasanzwe, ariko Imana ishimwe kubera ingabo z'u Burundi nubwo bavuze cyane yuko hariho nyinshi zahasize agatwe barashoboye kubyifatamwo neza, ariko baragisubiza inyuma. Ariko igisirikare cy'u Rwanda carahakanye ko atari cyo cakoze ivyo bitero. Nibaza yuko mu bisanzwe ahantu henshi ugiye kuraba u Rwanda rufitanye umubano mubi n'u Burundi n'u Rwanda na Kongo ndetse n'Ubuganda, ngira muribuka no mu myaka igeze yuko bigeze gushamirana na Tanzania. Ico gihe rero murabona yuko ibiriko birakorwa mugabo mu gihe bavuga yuko ari umugwi wundi wavuye mu Rwanda witwa CNL canke FRB, sinibaza yuko u Rwanda goba rwarahwikiwe kumva yuko hari umugwi uriyo uri kuragomba gutera igihugu. Birashoboka rero yuko nubwo boba bavuga yuko ari iyo migwi mu bisanzwe n'ibisanzwe n'imvuga imenyerewe yuko u Rwanda ruhakana yuko rutari muri ivyo bihugu aho ruba ruriko ruragiza ko ruriko rurahungabanya amahoro n'umutekano. Ico gihe rero nibaza nk'uko twavyakiriye nk'abantu bakurikirana ivya politike, nibaza yuko ari ikintu kibi cane. Ariko amakuru yatangajwe ivyo bitero vyitiriwe n'ayamirwi ibiri twavuga CNR na FRB, uwa mbere nk'uko twabivuze ushaka gushigikira eka kutsimbataza amasezerano y'Arusha, uwa kabiri ukaba ushaka kubohoza abarundi. Ku bwanyu ivyashikirijwe n'iyo mirwi mu bivuga kuri iki, abarundi baraboshwe, amasezerano y'Arusha araho nyanzwe? Je nibaza yuko ivyashizwe n'iyo migwi nta gaciro dushobora kubiha kuko turazi ko atari iyo migwi. Nimwe bavuga nyene ngo bibeshegwa umwana ariko bigatera amabondo nyina. Nibaza yuko u Rwanda rumaze gufatanwa itonga kuko ntibari gushobora kuvuga yuko batewe n'u Rwanda batababonye, kuko nubwo batangaza cyane cyane nuko rimwe rimwe hariho abantu usanga barashyizeho abantu bakunda kuvuga amakuru n'ingoga. Nibaza yuko n'u Rwanda rwahatakarije ingabo kuko nibaza yuko ivyo biramutse bivugwa ntigwari gushobora kubura rabo gwikuriza ko mu gihe rubahaye indaro rukabaha petete n'impigi zo kugomba kudurumanya amahoro y'umutekano, bari guteza kuvuga bati rero ko dufashwe tutagomba gufatwa. Nibaza yuko mwoca muvyivuga rero ko ari mwebwe, ariko turazi yuko muri iyo migwi yose iriko iravuga ivuga yuko igomba gutera no gufata igihugu mu gutemberaza ubutegetsi, nta n'umwe urashobora kwitunganya ku buryo buhangana n'ingabo z'u Burundi. Ivyo turabizi kuko turazi yuko hari abantu bakiri bato cyane batarashobora kugomba gutera ingabo z'u Burundi ngo bagwane intambara nk'irya habereye muri kaya karere. Biragaragara neza yuko ari abandi bantu. Mu Rwanda rero ntiruvyemere, hanyuma ababijejwe babikurikiranire hafi, ariko twibaza yuko nk'uko mubivuze ivyashikirijwe n'iyi miharo uvuga ya CNR na FRB, turaza yuko ata gaciro abarundi babiha. Umwansi baramumenye baramuzi, turakora imirimo itandukanye tugataha mu ngo.
abarundi batari bake bariko barashikiriza cane cane ico biyumvira kuri ico gitero urunani Sefor Arusha rwarasohoye itangazo rukaba rwashikije aho ruhagaze twari kumwe n'umushiyantahe mwiriwe neza mushiyantahe Shobino mwiriwe n'abasubiza bose muraho makomeye turaho nashaka namwe mutubwire mudusobanurire cyane cyane ikiri mu itangazo mwashikirije mu gisobanurira abarundi nyuma yaho habereye ico gitero mu misi iheze mu Burundi. Yego twebwe itangazo twasohoye ryari itangazo ryerekeye ko burya ivyo mu kijya gihugu cacu byagoranye kuva kera, abantu baguma basemerera basubira, abantu barafata n'intumbero zo kugira bati reka twiyamirize ingendo yo kutubahiriza amategeko mu guhamagarira abantu kugira imyiyerekano. Ivyo vyavuye bivamwo ibintu by'ubwicanyi, ibintu byo gutoteza abanyagihugu, ibintu n'ukuri igihugu cacu n'abarundi batari bwabone. Hama rero uko imyaka yagiye iragenda niko n'amakungu yasemerera agira ati yemwe numuce ngaha muyage muvugane mubiyage kugira mu bitorera umuti. Iki ndiko ndakivuga ntariko ndasigura igituma imigwi yotera, ndiko ndakivuga kugira nerekane icuka kibi kiri mu gihugu cacu. Haraciye imyaka hafi ubunye igiye ku 5. Twebwe ku bwacu ku giti cacu twaragerageje mu nani twagiye turakoreramwo tugerageza kwamama, tugerageza gutera kamo ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza kugira butebe buze ku meza yo kuyaga tubivugane turetse amaso yahezeyo. Turetse gutera kamo mushana Shobino, hariho abantu bashaka kwibaza igituma atakiri mwavuze kubateye imabaye mwoba mubishigikiye. Twebwe abatera cyangwa abadatera, abatera daboro ni ukumenya ko igihugu cacu kiba kiriye mu bihe bidasanzwe, amaraso ashobora guseseka. Nta munyagihugu akwiye kwicwa. Serekati ihene jambo Inosambano nawe nyene arakwikena politike mu Burundi, akaba ari ibuse mu gihugu cy'Ububirigi. Innocent, ico gitero mwebwe mwacakiye gute mukanya gato? Murakoze cyane Freddy. Cyambere cyo nashaka kubanza kuvuga nuko mbanje guhoza mpumuriza n'abarundi ba mu ntara ya Cibitoki Mabaye ahantu mvuka. Ndabyumvise navuga ati ibyo bintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi, kuko twebwe Imabaye kandi mu ntara ya Cibitoki kuva Burundi bwabaho twamye tugirana imigenderaniriza n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, haba ku ntwaro ya Habyarimana. Twarakiye cyane abanyarwanda mu ntara ya Cibitoki baciye n'Imabaye ko twebwe twazitana n'imigenderanire, amasoko yarema abanyarwanda bakaza gushika n'ubu. Hariho intwaro ya Paul Kagame, twamye twakira abanyarwanda kandi twamye tubana neza. Rero byarantangaje cyane kubona intara ya Cibitoki yakiriye abanyarwanda bamwe kabakuza, ntarinze no kuja kure. Murarabona n'ihindagurika ry'abatwara inzego z'umutekano mu Rwanda, benshi uko aheruka kubigira Paul Kagame yashyizeho abantu mu Cibitoki. Twari tuvuga tuti rero ahubwo byari bikwiye kubona ari abantu twareze kugira imigenderanire mibi yari ihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ahubwo ko yari igiye kuba myiza. Mugabo twasanze ko iyi ari iyindi ntumbero. Ku byabaye rero muri komine y'Amabayi, nta nkeka ibyo by'imigwi bariko baravuga mu Gifaransa byita diversion. Murazi ingene u Rwanda n'ibihugu bibanyi ingene byanye bigira mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanyi. Ubwa mbere hoho ibyabaye mu Rwanda bose barabizi, ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda bagaca bagyitirira kugira bayigire ari nka fond de commerce, aho batangwa kuvuga ngo interahamwe ziri muri Kongo. Mwarabonye ibyo nyene byagenze iyo bavuga ngo bagiye kugira kurondera interahamwe muri Kongo, aho baca baza barashinga imigwi itera muri Kongo bakayitirira ko ari abakongomani.
duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Jerome mwiriwe neza muri hega Jerome hari Muyinga neza kuri centre Muyinga akandi kazina kawe ninde irindi ndashimiye duga ku ijambo ikibazo cyimbuye mbanje gushimira bano bantu mwatuzaniye ari bashimire murakoze cyane ni ukuvuga ndumva bamwe baravuga ngo mu Rwanda abandi ni ukuvuga ikibazo n'icyaba kiri iwacu ikihari umunsi ukwiye kuhaba ni uko bagaragaza kumvikana hanyuma n'ibyaba aba baragenderanira igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi bagashishikara umubano mwiza hagati yabo kuko ikibazo kiri iwacu cy'inziguro y'uko kiba cyatewe n'umubanyi kuko n'akarengo inzu yihiye umubanyi niwe aza kuyizi icyo saba rero abarundi ni uko bokumvikana muri politiki iwabo hanyuma bakareka kubizikirira abandi abana bariya murakoze Jerome ku ciyumviro mushikirije reka tugihe Mbayahaga mushana Mbayahaga agire ico kivuze ko abarundi bakwiye kumvikana gushaka gushira amakosa ku babanyi duga kwija mu kanya gatoya cyane gose murakoze cyane ubwa kubwanda yishimiye nagomba namubwire yuko mu bisanzwe icyo avuze kirumvikana mugabo hariho umuntu ugomba ko mubana agateba kakunanira rero aravuze ati kandi inzu y'umubanyi ihiye ni umubanyi aza kuyizimya ariko mu gihe rero ituriwe n'uwo mubanyi nyene urumva yuko zihaze ibingorane rero nibaza yuko rero nta nyungu n'imwe mbona u Rwanda rufise mu guhungabanya ibihugu babanye kuko nubwo baba bavuga ngo mu gihugu iwacu ngo hari umutekano muke kubera abanyepolitiki bari hanze byanze ko baje mu matora nibaza yuko u Rwanda nabwo ni hamwe nyene biragoye ntawo twenga uwuhetse kandi n'abakuriwe kuko nabwo urabona yuko rugize abanyarwanda bari hanze benshi ariko ibirego bivuga ko ari u Rwanda rwateye biracari ibirego si ibintu yemezwa ku mugaragaro n'abantu ataho begamiye abo ni bande bo byemeza gusumba abantu batewe bakabona umwansi yabateye Shovino mu gwengezo ijambo ringwawe cyane cyane ku byashikije ubwa mbere na mbere na Jerome muce muja no kucimviro eka kumpari umushenhaye Isidore Mbayahaga yashize imbere duga ku ijambo reka je mbere aho umuntu wanyuma yashikirije anyagiriza yuko ndi mu bantu bashesha amaraso mu gihugu uyu muntu ngira ntazi jewe no vuga yuko kuva mbaho ntazi icyo ari cyo kusesa amaraso y'umuntu kuva mbaho hanyuma rero nishuye kuri urya yatanguye kuvuga ati abarundi bose abagize manifestation bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva n'u Rwanda rucumbikiye abagizi ba nabi n'u Rwanda rucumbikiye abantu bagiye kudeta ekana n'ayandi mabi menshi yaguma yagiriza u Rwanda jewe nashaka namwishyure ngira nti erega u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi y'u Burundi na cyane cyane izijya ntara za Kirundo Ngozi Kayanza eka ndetse na Bujumbura u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi byontangaza hamwe umuntu w'umunyagihugu w'Inyanzarake yofata ibarabara agahungira mu Rwanda kuko uwo muntu w'Inyanzarake inzira yahafi gacabona inzira muri Tanzania uwo yari Shovino mu gwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha byari mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko itora rya president wa Guinea Bissau ryaraye ribaye mu mahoro mu mutuzo nta muvundo nkuko bivugwa na Oldemiro Baloy umuyobozi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'Igiportugal amajwi yavuye mu itora tezwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP
ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa imyigaragambyo nk'uko umunyamakuru wa AFP abitangaza. Nshuti mwari muteze amatwi, aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimira Engineer Tian wadufashe mu hanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya 5. Mwari kumwe nanjye